Taxis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro cyane bakunzi ba Taxis Hope Ministry TV. Uno munsi muri show ya 84 twagarutse mu bundi buryo mutari mumenyereye kutubonamwo. Murumva yuko twatanguye n'indirimbo ituje cyane, indirimbo ishira abantu mu mwuka. Muri no show ya 84 ni jewe nyene Bebe la Gloria tuza guteramana, ariko sinza kuba ndi jenyene, nza kuba ndi kumwe n'abandi nkuko musanze mubibona. Nkuko musanze mubona dukorana, reka mbanze tubakire mpere ibyo bwanje nakire Safi. Urashobora kuramutsa abakunzi bacu. Yesu Kristo abakunda cyane, hari n'abakomeye, cyane kandi rwose cyane, kandi ndabakunda urakoze cyane. Reka twakire na ndagaramukije amahoro y'Imana mwese, Imana yitagire ibaho umugisha mu byo muri mu byose, abari ku murango, abari mu ijoro, n'ukuri Imana ibaho umugisha. Mwabyumvise, aba nibo tuza kuba turi kumwe namwe. Rero turabasaba yuko mubo batumire bacu muze mudushigikire muri no show ya 84 tuze kubana. Murumva yuko twatanguye n'indirimbo yitonda ya Prosper Nkomezi, indirimbo idushira mu mwuka. Reka tuyifiringe gatonya, hama turaza kugaruka tubabwire ibikurikira. Reka tuve kuri Prosper Nkomezi dukomeze nino ndirimbo ya Baraka Isaya yitwa Bomoa. Umeweka geti, geti ni zambi zako.
geti uliloweka limekuzuia usimuone Bwana. Geti uliloweka limekuzuia usimuone Bwana. Bomoa geti hilo, oh. Bomoa geti hilo, oh. Bomoa geti hilo, oh. Bomoa geti hilo, Yesu aingie. Hamwe umunsi nogenda ndabikifite amajambo menshi noba ndababeshe. Muri show y'uno munsi nta majambo, nta bintu byinshi, ikintu kimwe gusa tubasaba no kukanyukura. Twabazana indirimbo zitambika, indirimbo nyene zakaga. Iyi ndirimbo ya Baraka ivuga bomoa. Safi, wanaposema bomoa geti kubwa umvike. Wanaposema bomoa, wakisema bomoa manake ni bomoa geti, yani ondoa ya ile zambi yenye iko ndani yako ilikuwa kukusumbua ndani yako, zambi ya uzinzi, zambi ya ulevi, zambi hizo zambi yani hiyo mizigo yote ilikuwa ishashindikana ndani yako. Yani inabidi unaitoa, uibomoa, uitoe, ujiache uwe huru. Sawa. Kabo. Kandi ubivuga mu Kiswahili. Urabishobora? Tubwire basi mu Kirundi. Safi yagerageje kubisigura mu Kiswahili, ndazi wabyumvise. Nawe tubwire mu Kirundi kuba tumva Igiswahili. Bavuze bomoa geti bashatse kuvuga iki? Reka ndabivuga uko ndabyumva. Musanzwe ni nkuko yashatse kuvuga ibomora nimba ari inzu basi. Geti none sinzi. Mudufashe. Igiswahili sikirenga kuri Kaboro. Mugabo komeza. Mugabo rero iyo yashatse kuvuga ibyo tubomora mu buzima bwacu, hariho nk'ikintu kiba cyarikize ndanse ku buzima bwawe kikagutangirira kuronka umugisha wawe, nimba ari umufiance wawe, nimba ari ibintu urondera bigahomba, uri mu isoko ukadandaza ugasanga birahombye, nimba ari biki. Rero nibyo by'ibyo nyene abari karavuga canke ingwara iba yarigize ndanse ku buzima bwawe. Rero akavuga ati bomora, kubera ko hariho ibintu mu buzima bwawe bigusaba nawe ko wizera kandi ugafata ingingo kugira ngo ushobore kugira gute gushika kuri ibyo bintu. Niho haho rero kenshi baca bakunda kubyita ngo bomora. Aline, nawe ni kubyumva? Yego birasa, bariko baravuga bomoa geti. Nico kintu cyose kiri intambamye imbere yawe, nuko kurasaba Imana igukurira imbere. Reka rero dusabe namwe bw'abakunzi muze kutubwira muri comments eske ibi batubwiye nibyo cyangwa sibyo. Reka dukomeze kugafiringa gatonya hama turaza kugaruka tubabwira ibikurikira. Nta majambo menshi, ntabyo kubarusha. Reka dukomeze na Rose Muhando avuga uti pombe. Hangwe na Rose Muhando.
magonjwa, pombe ina matatizo, pombe ina madhara. Heshima yako imeshuka, siku hizi ueleweki, watoto wanalia njaa, baba ameshinda kirabuni, mwenye nyumba anadai kodi, baba haonekani, watalala mtaroni, nyumbani majukumu, mama amelemewa kabeba sukuma kichwani, mabega yamelegea, akirudi nguo zimechanika, chakara 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 chakara, baba akirudi nyumbani amelewa, chakari 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 chakari, umbe kupepesa pepesa, baba yuko kwa mpango wa kado. Pombe ina madhara, watoto wamefukuzwa shule, pombe ina madhara, baba unaitwa mzee wa hovyo, pombe ina madhara we, pombe ina madhara, iyo pombe ina madhara we, pombe ina madhara. Yura tatukoboka mbaraya wa kiboka, mwaka huu atakunyorosha, akizamba akiibuka, mifukoni amesafisha. Ona umetoa macho, utamwambia nini mke wako? Kigugumizi kimekushika, utasema nini kwa bosi wako? Ona macho yamekutoka, utawambia nini watoto wako? Ala haula la kwata, ulichokitaka umepata, ofisini nako kimenuka, sasa umekimbilia kwa mamkosa. Interneti bando limechacha, hakuna atakaye kutafuta. Wana pombe mama 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 wei, wanene pombe ya la 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 la, akira kire, wana kule kule, umbe kule kule, wewe kule kule, wana kule kule, kule kule, kule kule, kule kule, ya kule kule, kule kule, kule kule. Pombe ina madhara, pombe ina madhara we, pombe ina madhara, pombe ina madhara we, pombe ina madhara. Mwabyumvise basha turakanye pe nababwiye yuko umunsi tutaza kubitisha amajambo menshi, tuza kubabwira ibintu bikenya, amajambo makenya cyane kugira mushobore gufiringa indirimbo tubateguriye. Roza Muhanda tubwiye ati pombe ina madhara. Aline, pombe ina madhara. Kikigabwa ngo pombe na magara, pombe na magara basha nukuri ndasavye mu bakunzi ba Taxis Hope Ministry TV, ndabizi hari abantu muzi biswahili cyane, ndabinginze nukuri muze mudusaba ka nimero ka Metrese Kaboro kugira muze muramyigisha igiswahili, kuko ni hatari ari igihugu dushobora kwinjiramwo ngo po yego. Iyi ndirimbo twaririmbye nagumana pombe na magara. None nawe sio hata hivyo, ni aje Safi? pombe ina madhara, pombe ina madhara. Hapana, pombe na magara. Ina magara. Pombe haina magara. Pombe ina madhara. Maana yake nini sasa Safi? Pombe ina madhara. Pombe yani pombe na bivuga mu Kirundi, nawe rero tukuya tukwigisha Kirundi neza. Inzoga iratera ingorane, sivyo? Ingorane pombe na madhara. Sasa madhara ni ingorane. Ingorane. Ingorane izana ihinduka mbi ku muntu, hinduka. Safi nawe abazi Kirundi mu mwegere. Nabazi Kirundi ariko jewe nabishoboye kubera jewe ndabemereye kuzotanga nimero z'aba bantu babiri, Safi hamwe na Metrese Kaboro. ariko jewe nabishoboye bera umwe azomyigisha Safi Kirundi, undi yigishe Kaboro igiswahili. Kandi rero turi serious, muri comment muze kubivuga, umuntu wese yumva ari ready kubigisha vraiment ntatwirengagize. Reka dukomeze naka karirimbo, twabyumvise yuko inzoga ifise ingaruka mbi. Rero bo umuntu ushobora kunywa inzoga, kazi kawe amahaha azoturika amahaha azotobagurika, tukubwira kazi kawe.
munywe mugabo mwibuke kwigerera n'ababikora barabibabwira pana kubita kw'inzara n'amapfa oya nywa duke duke usigaze ivyejo reka dukomeze Naimba kwaya lakini mlevi, kula chumba hicho. Msomi mzuri mwenye PhD, taifa limekuwa mimi lakini mlevi. Kamata nondo hiyo. Kimeta. Mwalimu wa step kwenye kwaya lakini mlevi, malaya uko. Kula chumba hicho. Kula nini? Kula chumba hicho. nta byinshi mwabyumvise yuko inzoga ifite ingaruka mbi. Rero reka dushimire abakunzi ba Taxis of Ministry TV mwashoboye kubana natwe muri ino shira 84. Turabakunda cyane kandi turabafite murazi ko dufitanye. Reka tubashimire abo twari kumwe muri ino show ya 84. Reka nshimire Safi wakoze kubana natwe. Ego, merci beaucoup. Urajeje. Sawa. Aline, akajambo kamwe ku bakunzi bacu bashoboye kudukurikirana. Imana ibahezagire. Kabo, Imana ibahe umugisha. twababwiye muri show no munsi nta byinshi twaje twiturije kugira nyene tubashoboze kubaha ibintu by'ubwiza. Rero turabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye. Ntimwibagire kugira ibisabwa nimwibagire kugira ibisabwa akaboro mugashireko comments nayo nyene turayikeneye, like yanyu turayikeneye, ibintu byose muzi yuko dukenera. Tomata bibabwiye kuva muri show ya mbere tugeze mu ya 84. Ibyo dukeneye noneho murasanzwe mubizi. Turabashimiye cyane kandi turabakunda cyane. Naho ubutaha, bye bye. Msomi mzuri mwenye PhD, taifa limekuwa mimi lakini. Taxis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.